Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na 22 mu Rwanda, ho mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwe nanje Fidel Niyonga mu makuru y'aka kanya. Abashikiranganje b'ubutungane b'u Rwanda n'u Burundi bagiranye ibiganiro i Kigali mu Rwanda. Abakoze ibibi turabahanahana, tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi, cane cane mu guhana uwo wese yakoze ikibi. Uyo ni Domine Banyankimbona, umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi. Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye, bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho. Uyo nawe ni Providence Umurundi, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda. Imiryango 120 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ntigiraho ikika umusaya biturutse ku myuzurira yasubiye kwibonekeza muri ako gace gakikujwe n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara yo muri Ukraine. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika usaba Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yagenye umwiraburekazi Ketanji Brown Jackson kuba umucamanza mukuru w'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mu itangazo yashyize kuri Twitter, Perezida Biden avuga ko afite ishema ryo guhitamo umucamanza Ketanji Brown Jackson. Ati ni umwe mu banyamategeko b'abahanga cyane dufite muri iki gihugu cyacu. Mu rukiko rw'ikirenga azaba umucamanza w'icyitegererezo. Muri iki gihe Ketanji Brown Jackson w'imyaka 51 y'amavuko ni umucamanza mu rukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu akarere ka Washington DC. Ketanji Brown Jackson yize mu ishuri ry'amategeko rya kaminuza ya Harvard. Ingeri zose z'abanyapolitiki zemera ubuhanga n'ubushishozi bwe. Ikimenyetso ni ukuntu Sena yamwemeje n'amajwi 53 kuri 48 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize kugira ngo ajye mu rukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu akarere ka Washington DC. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP kibyandika, aramutse yemejwe burundu na Sena, Ketanji Brown Jackson yababaye umwiraburakazi wa mbere na mbere mu mateka ugiye kuba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, rimwe rwigeze kuvuga ko abirabura badakwiye ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rwahoze rushyigikiye ivanguramoko ryakumiraga abirabura. Kuva urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangira mu 1789, rwagize abacamanza b'abirabura babiri gusa. Ubu rwicayemo umwe witwa Clarence Thomas. Jackson yemejwe, byaba bibaye ubwa mbere na mbere rubonye umucamanza w'umwiraburakazi. Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Mu nama y'ibihe bidasanzwe i Brussels mu Bubiligi yejeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaje ibihano bavuga ko bikaze bafatiye Uburusiya bitewe n'uko bwateye Ukraine. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankuzi. Ibyo bihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bizagira ingaruka ku Burusiya mu rwego rw'ubukungu, ingufu, gutwara abantu n'ibintu, kugemura ibicuruzwa mu mahanga n'ibijyanye n'ingamba ku ruhushya rwo kujya mu gihugu runaka ruzwi nka visa. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yagize ati ibihano bikubiyemo iby'ubukungu bizatuma Uburusiya butabasha kugera ku masoko menshi akomeye.
ubu turareba 70% by'amabanki ku isoko ry'Uburusiya, ariko ibi bihano biranareba amasosiyete ya leta harimo n'ibijyanye n'ingabo. Ibyo bihano bizongera ikiguzi cy'Uburusiya ku bijyanye n'inguzanyo, bizatuma ibiciro bizamuka kandi buhoro buhoro bizagera ku nganda z'Uburusiya. Ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bifashwe mu gihe ingabo z'Uburusiya zigenda zototera umurwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Ibyo ni ibihano bya kabiri ku Burusiya mu gihe kitageze ku cyumweru, byashyizwe mu bikorwa hamwe n'ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi. Tugushimire Eugene kuri iyo nkuru. Umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara yo muri Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirinde. Ku buryo bw'akataraboneka, uyu munsi Papa Francisco yagiye muri ambasade y'Uburusiya i Roma, ari nayo ambasade y'Uburusiya i Vatikani, kugira ngo yibwirire Uburusiya ubwe ku giti cye impungenge ze, nk'uko umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yabitangaje. Papa yahamaze nk'iminota 30. Ni ubwa mbere mu mateka bene uru ruzinduko rubaye. Ubusanzwe abashumba ba Kiliziya Gatolika y'isi yose nibo bakira abambasaderi n'abakuru b'ibihugu i Vatikani. Kuba rero Papa Francisco yasohotse iwe akigira ubwe hafi aho ariko muri Roma, ni ikimenyetso ko ahangayitse bikomeye koko, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyandika. Intambara igitangira, Papa Francisco yasabye impande zombi, Uburusiya na Ukraine rero, kugirana ibiganiro kugira ngo bayirangize vuba. Yasabye kandi abayoboke ba Kiliziya ye kwiyiriza ubusa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha no gusengera amahoro muri Ukraine. Thomas Kamirindi wabandaniriza kuri iyi nkuru y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wasabye Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mu itangazo rimwe bashyize ahagaragara, perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika akaba ari n'umukuru w'igihugu cya Senegal Macky Sall na perezida w'inama nyubahirizategeko y'umuryango Moussa Faki Mahamat bavuga ko bahangayikishijwe cyane bikomeye n'ibibera muri Ukraine. Barasaba Uburusiya n'abandi bose babifitemo uruhare, baba abo mu karere biberamo cyangwa n'abandi bo mu rwego mpuzamahanga, kubahiriza byanze bikunze amategeko mpuzamahanga, ubusugire n'ubwigenge bya Ukraine. Barasaba kandi bakomeje impande zombi guhagarika imirwano aka kanya no kwihutira kugirana ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye kugira ngo bakumire intambara ishobora gukwira isi yose. Tugushimiye Thomas. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko amushigikiye kuri Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Perezida Assad yahamagaye mugenzi we Putin amubwira ko ashyigikiye aho ahagaze mu bireba Ukraine. Byavuzwe mu itangazo perezidansi ya Syria yasohoye uyu munsi kwa gatanu mu gihe Uburusiya bukomeje gutera Ukraine. Syria yabaye inshuti ya Moscow kuva Uburusiya butangiye ibikorwa bya gisirikare muri Syria mu 2015 bufasha Perezida Bashar al-Assad mu ntambara y'abaturage. Icyo gihe Uburusiya bwateye za bombe bukoresheje indege hejuru y'uturere twari dufitwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo Assad yahamagaraga Putin yasobanuye ko kwihimura k'Uburusiya kuri Ukraine ari nko gukosora amateka. Mu itangazo yagize ati, Syria iri kumwe n'Uburusiya bwose ishingiye ku buryo yumva buri mukuri mu cyemezo cyabwo. Syria kwa kabiri yari yemeye intara ebyiri zitandukanyije mu burasirazuba bwa Ukraine. Putin yari yavuze ko ashaka kurinda abicishije muri operasiyo idasanzwe ya gisirikare. Ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa gatanu yavuzwe ko zageze mu nkengero z'umurwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kudushikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri www.radio radio yacu voa.com. Mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyiyamirije Uburusiya binabufatira ibihano inyuma yaho butanguriye ingwano muri Ukraine. Inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Temistoke Mutijima. Urusaku rw'ibiturika bihambaye rwumvikanye Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko cyabashije kwigenzurira video yerekana iriduka ry'aharashwe ibisasu muri Kiev. Kubw'icyo kinyamakuru kandi iyo video yerekana nibura ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile birasirwa hafi ya Kiev mbere yo guturika.
kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kandi ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine yasabye abaturage kuguma mu mazu kandi bagategura ibisasu gakondo bifashishije amacupa n'ibikomoka kuri peteroli ibizwi nka Molotov cocktail. Perezidansi ya Ukraine yavuze ko yiteguye gutangira imishyikirano n'Uburusiya kuko icyo gihugu cyafatwa nk'ikidafite aho kibogamiye, ariko mbere y'ibyo ikeneye kwizezwa umutekano. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burusiya Dmitry Peskov yavuze ko Perezida Vladimir Putin yemeye kohereza intumwa muri Belarusiya kugira ngo ziganire n'iza Ukraine. Hagati aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wo gutabarana wa OTAN bagiranye inama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Visi Perezida wa Amerika Kamala Harris nawe byari biteganyijwe ko aza kwitabira inama by'umwihariko mu kuganira n'abakuru b'ibihugu byo muri OTAN ariko biherereye mu gice cy'uburasirazuba bw'Uburayi. Umuryango wa OTAN wafunguye gahunda z'ubwirinzi ku bihugu binyamuryango byo muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizohereje ingabo muri Ukraine ariko zazohereje mu bihugu binyamuryango bya OTAN. Ukraine si umunyamuryango wa OTAN ariko yifuza kwinjira muri uwo muryango, icyo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya adakozwa. Ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu karateganya gutora umwanzuro wamagana igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine, unashimangira ubusugire, ubutavogerwa n'ubwigenge bw'icyo gihugu. Uwo mwanzuro kandi urabusaba Uburusiya kuvana ingabo zabwo muri Ukraine mu buryo bwuzuye ako kanya nta yandi mananiza. Umwe mu bategetsi bakuru muri Amerika yavuze ko biteze ko Uburusiya buza gukoresha ijambo ryabwo nk'umunyamuryango uhoraho w'ako kanama bugatambamira uwo mwanzuro. Mu gihe bigenze uko naho byitezwe ko abahagarariye ibihugu bahita bajya bwangu mu nteko rusange, aho uwo mwanzuro ushobora gutorerwa nta mpungenge zo gutambamirwa ndetse ukaba unashyigikiwe birenzeho, ariko kandi nturaba ufite ububasha bw'itegeko. Hagati aho mu majyaruguru ya Ukraine kuva kwa kane ingabo z'Uburusiya ziragenzura uruganda rw'ingufu za kirimbuzi za nucleaire. Ku bwa Perezida Zelensky wa Ukraine ibyo birasa nko gutangaza intambara ku Burayi bwose. Uruganda Chernobyl ni ahantu habarirwa mu hateza akaga cyane kurusha ahandi mu isi mu gihe uru ruganda rwaba ruturitse. Chernobyl n'ahahakikije hose ntihongeye guturwa kuva ku isanganya ryo mu 1986. Imyigaragambyo y'abadashyigikiye intambara nayo yagaragaye hirya no hino mu Burusiya, harimo no mu murwa mukuru Moscow no mu mujyi wa St Petersburg kuri uyu wa kane. Abategetsi batangaza ko abagera ku 1,700 batawe muri yombi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibindi bihano ku Burusiya kuri uyu wa kane nyuma y'amasaha make buteye Ukraine. Ibihano bishya bya Amerika biribasira ahanini amabanki y'Uburusiya, abaherwe ba hafi y'ubutegetsi n'urwego rw'ikoranabuhanga, kandi harimo no kugenzura ibijyanye n'ibyo bwohereza mu mahanga. Perezida Biden avuga ko ibyo bihano bizagabanya cyane uburyo bwo kugera ku ifaranga mu Burusiya, bikazonga urwego rw'ikoranabuhanga rusanzwe rufitiye runini ubukungu bwabwo, kandi bizatuma ubushobozi bw'inganda z'icyo gihugu bumanuka cyane mu myaka iza. Abanyamuryango ba OTAN bari mu Bwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo bashyiriyeho Uburusiya ibindi bihano ku wa kane. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press kandi byatangaje ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ryambuye Uburusiya uburenganzira bwo kwakira umukino wa nyuma w'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ryari kuzabera i St Petersburg. Umuryango w'ubumwe bw'Iburayi kandi uritegura gufatira imitungo ya Perezida Vladimir Putin n'iya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov nka kimwe mu bihano uyu muryango uteganya kwemeza kuri uyu wa gatanu. Icyakora abantu ba hafi y'iyi dosiye y'ibihano ku Burusiya bavuze ko Perezida Putin na Minisitiri Lavrov batari mu bari buze gushyirirwaho ibihano ku ngendo nk'ikimenyetso cyo kuguma gufungura inzira ya diplomasi. Kugeza ubu kandi ingaruka z'ibi bihano zatangiye kwigaragaza ku isoko mpuzamahanga, aho ibiciro ku isoko ry'imari n'imigabane byaguye hasi mu gihe ibiciro by'ibyangombwa nkenerwa byatumbagiye. Perezida Biden yemeje ko Abanyamerika baza guhura n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko yongeraho ati ubu bushotoranyi ntibugomba kugenda gutyo nta gikozwe. Amerika ishyigikira ubwigenge, abo nibo turi bo. Gusa ku bwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bigaragara ko ibihano bitigeze bica intege Uburusiya mu gutera Ukraine. Ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine niyo ntambara ikomeye Uburayi bubonye nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan yaburiye ko urwo rukiko rushobora gukora amaperereza hagamijwe kugenzura niba ibyo Uburusiya bwakoze mu gutera Ukraine bitavamo ibyaha byo mu ntambara. Urakoze Temistokle kuri iyo nkuru. Imiryango 120 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi
ntigirahiki k'umusaya biturutse ku myuzurira yasubiye kwibonekeza muri ako gace gakikujwe n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Abajejwe intwaro muri ako karere basaba leta kugarukira kuri iyo miryango. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana. Indwi irarangiye abanyagatumba na cane cane ababa mu makartier ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri basubiriye kubona imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi. Abamaze amaze gutwarwa n'amazi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko batagirayo bacira nayo bamira. Situation turimo si nziza kandi situation tumazemwe n'umusi harimo iba imyaka 3 tutagwa n'amazi. Mbere byarigeze kuba ama 2016 amazi adutera amahema araba dusanga amahema gushika n'umunsi uko situation tubonamo tubise umubabaro mwinshi turabaye cyane uravye amazu yacu ngene karamererwa ari yakize umwaka uheze hari amazu yakize atabomotse 2020 arasimba n'umunsi tubona ngene bizogenda. Ayo mazi haraheze imisi ine twebwe tuyabona mu mazi nta buzima buhaba, urabona kuva yatera duhangayika n'ubu murabona yuko tutagera naho duhonyora. Aya naco gituma n'ubu turiko turarondera ahantu hoba hakamutse kugira dushinge amahema n'amahema ntitugira ntidufise. Abanyagihugu bo muri ayo makartier bavuga ko baguye mu gahundwe babonye Rusizi rubateye mu kwezi kwa kabiri mu gihe bari babimenyereye mu kwezi kwa kane uko umwaka utashe. Uno mugabo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho yahungiye n'umuryango wiwe, we n'ababanyi biwe batera kamo leta kugira ibubakire urukuta bita dig gozibira amazi ya Rusizi ntasubire kubatera. Shokorwa nuko dusaba leta ko yodufasha mu kudukorera idigi nkuko bari babitwemereye batubwira ko bashobora kudukorera idigi. Iryo digi ryofasha cyane kuko tubibayemo imyaka 3, uyu numwe kugira 3 deje. Abantu turarushe, abantu kwamana intekera ku mitwe buba vyaturuhije. Twasaba rero Sebarundi nukuri adufasha abanyagatumba turagowe turaba ukuntu badukorera iryo digi kugira ngo ivyo kwamana intekera ku mitwe turako twobikira kuko twego mwe turabarundi mwe turabanyamahanga cyamasaha. Abajejwe intwaro muri ako karere kasubiriye gutegwa n'imyuzurire nabo nyene bavuga ko barengewe. Manirakiza Gedeon arongoye quartier Kinyinya ya kabiri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze kwibarabara rya Bujumbura Uvira yaje umarariwe cyo kimwe n'abarongoye. Nawe nyene abona ko umuti w'iyo myuzurire ari uko bakugurukuta gutuma Rusizi rutisesa mu mihana y'abarongoye. Abanyagihugu bagowe bakiriko kuko hari abatari bwatahuke bakiri mu buhungiro kuva mwaka uheze wa 2021. Abo baharugwa mu miryango 1578 bakaba baba mu ikambi yo muri zone Maramvya izwi ku izina rya Sobel. Nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubuzima babayemwo butoroshe. Turafise ikibazo c'amazi cyane, ubu imiryango yacu dufise cyangwa ibiziba ntituronka ingene bashobora kudushikanyira amazi. Ubu uye mu rugo bashobora gusanga imiryango abana 5 kwa muganga akabatora malaria. Nk'ikintu c'ibifungurwa ntaco giheruka kuronka, bigatuma rero nkatwebwe dufise abana n'abageze mu zabukuru natwebwe tugendana ubumuga ntidufise aho twivuza bihagije. Hari igihe ugenda ngo nta miti hari bagaca bakwandikira ngo genda kwigurira, bakwandikira ngo genda kwigurira wiriwe inzara urumva ushuja muhira ukaryama. Kuva mu mwaka uheze abo banyagihugu bari bemerewe kubakirwa amazu meza muri zone ya Maramvya kugira ntibasubire mu gatumba hama hatewe n'imyuzurire uko imvura itasuye. Ariko gushika ubu imiryango 90 yonyene niyo imaze kuronswa uburaro ahitwa Buhomba muri zone ya Maramvya nyene. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ku bushikiranganje bujejwe gufatana mu nda buriko baradodora kubagira neza kugira bafashe abanyagihugu bari mu ngorane. Kubera tubona neza ko bariko bateba aho hantu, abasanzwe bafasha muri ico gikorwa bariko bagerageza kubafasha guhindura amahema asanzwe ashaje. Bahereye muri site iri mu Kinyinya, bisigura ko na site bita Sobere vuba cyane bahashika. Ivyo navyo bikaba bijana n'ubwo buzu bw'ubwiherero kuko nabwo buhera vuba kuko buba bukozwe mu mahema. Akarere bashizwemwo amazi nivyo make, ariko kandi hari amashirahamwe adufasha akunda kuzana amazi mu masterne akayabahereza, ariko kandi impande y'ivyo hariho projet iriko iraranforsa amazi aho hantu. Twiteze ko vuba cyane amazi azoba akwiye. Nayo kubijanye n'imyuzurira iguma itera abanyagihugu bo muri zone Gatumba, Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko hariko hararondegwa ibibanza bo kwimurirwamwo mu makomine ya Kabezi na Mubimbi mu ntara ya Bujumbura nyene. Urakoze Desire.
umushikiranganji w'uburundi ajejwe ubutungane mu rwanda kubonana na mugenzi we mu biganiro bagiranye bari kumwe n'ababaherekeje ku mpande zose mu biro vy'ubushikiranganji bw'ubutungane i kigali mu rwanda basiguye ko bashaka ko izo nzego zibiri zisubira kugiranira imigenderanire myiza harimwo no guhanahana abaronderwa n'ubutungane. Pierre Claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda niyo nkuru adufitiye. Mu rugendo yagize kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda, umushikiranganji w'ubutungane w'Uburundi yavuze ko we na mugenzi we yagendeye bifuza kunagura imigenderanire y'izo nzego zibiri yatotsekaye haraheze imyaka 7. Domine Banyankimbona yagendeye mugenzi we w'u Rwanda ugira shebuja Emmanuel ari kumwe nabo muherekeje barenga 5 na mugenzi we w'u Rwanda yari kumwe n'intumwa nk'izo zirimwo General de Brigade Vincent Nyakarundi ajejwe iperereza rya gisirikare. Umushikiranganji ugira shebuja mu kwakira mugenzi we yemeje ko iyo nama yo ku rwego rwo hejuru mu ntumbero yo gusubira gusangira kabisi n'agahiye. Ati twifuza ubwa mbere gushiraho icuka ciza no gufashanya hamwe no gukorera hamwe mu bisata vy'ubutungane. Hasanzwe hariho amasezerano yo guhanahana abaronderwa n'ubutungane bakoze canke bakekwa ko bakoze ivyaha bagahungira ha canke hariya. Yamara ayo masezerano abwirizwa gusubirwamwo agahabwa inguvu kandi akajana n'igihe tugezemwo ndetse n'ibindi bijanye n'ubutungane ku mpande zose. Duheruka guha abagwanyi 17 igihugu c'u Burundi kandi naco caraduhereje abagwanyi 11 bari mu bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka mfate kano kanya nizere ko umugambi mwiza twafashe utazosubira inyuma kugira ngo inzego zacu zikomere. Turabashimiye ko mwatugendeye. Murakoze cyane, murakaza neza. Mugenzi we Burundi Banyankimbona yashimangiye ico kibazo co guhanahana abaronderwa n'ubutungane, yemeza ko ari wo muzi w'urugendo rwabo. Abakoze ibibi turabahanahana, tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi, cane cane mu guhana uwo wese yakoze ikibi, bibe ibikorwa vyiza bifise ijambo mu makungu. Umwe mu ntumwa zirenga 5 zari kumwe n'umushikiranganji w'ubutungane w'Uburundi n'umushikizamanza mukuru kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi. Uyu niwe yateye umukono komite mpuzamakungu irondera abantu barenga 40 baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Yasiguye akatari gake ko bamwe muri abo bahungiye mu Rwanda no mu karere, bakekwa ko ivyaha byo gushaka no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe n'ibindi bikorwa byo guhungabanya umutekano. Izo ntumwa zaganiriye kuri ico kibazo mu mubonano we mwibanga nk'uko vyashizwe habona n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda Providence Umurungi. Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye, bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho. Umushikiranganji Domine Banyankimbona yatangaje ko ashimye ingene bakiriwe, amenyesha ko bigaragaza ko n'ivyo bumvikanye bizoja mu ngiro. Mugenzi we Emmanuel Ugiyashebuja yamwijeje ko ataco u Rwanda rutazokora kugira ngo imigenderanire igende neza, kugira ngo dushobore gutsura umubano hanyuma tunarebe n'ibindi byinshi duhuriyeho byatugirira inyungu nk'ibihugu bibiri, cyane cyane muri izi ministeri tuyoboye. Nkabe ubwanjye ari ukubashimira kandi nizera yuko ibi biganiro bizakomeza tukazagenda tugera kuri byinshi mu nyungu z'abanyagihugu bacu. Ubu Burundi ntiyaretse gushimira u Rwanda ko ruriko rurorohereza impunzi gutahuka, agasaba n'abandi guhunguka gufatanya nabo bonse rimwe mu kubaka igihugu cabo. Yabijeje ko leta nshasha ihari yihaye akazina k'ubuhizi ka leta nkozi izo bacungerera umutekano wabo nk'uko yabikoze ku bamaze guhunguka. Muri abo hari bamwe babwijwe rya Amerika k'umuzo w'umushikirizamanza mukuru wa Republika y'u Burundi ubateye impungenge. Gusa umukuru w'igihugu c'u Rwanda
aherutse kubaremesha aho yatangaza ko atamurundi canke uwundi wese yakiriwe nk'impunzi azorungikwa canke ngo yirukanwe ku mvo iyo ari yo yose kubera kingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU biciye kuri HCR ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ryabahaye ubuhungiro. Abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ikizokurikira ari umubonano w'abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda no Burundi kugira ngo bahezagire ibimaze gushikwako. Aba baperezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye baherutse guhurira mu nama yabereye mu gihugu c'Ububirigi mu ntango z'uku kwezi yahuje ibihugu vya Buraya n'ubumwe bwa Afurika. Mu biro vy'aba bakuru b'ibihugu ntawigeze atangaza ko izo ndongozi zoba zarahuye imbona nkubone canke ngo ziramukanye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika nk'uko mumaze iminsi muvyumva. isiganwa mpuzamakungu ry'amakinga rirabandanya mu Rwanda. Kuri wa gatanu umukinyi w'umunya Ukraine Anatoly Budiak niwe yatsinze agace ka Musanze Kigali mu isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda. Ibindi kuri inkuru na Jean Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda. Kuri wa gatanu abasiganwa bahagurutse i Musanze isaa 4 za mu gitondo berekeza mu mujyi wa Kigali mu rugendo rw'ibirometero 152. Mbere yo gutsimbura abakinnyi b'Abanyarwanda bari bahize bavuga ko biteguye gukora ibikomeye bakegukana aka gace ka gatandatu ka Tour du Rwanda, cyane cyane ko bamwe muri bo bari bitwaye neza muri etape ya Muhanga Musanze. Twumve imigambi Eric Muhoza wa Team Rwanda na Jean Bosco Nsengimana wa Benediction bari bafite mbere yo guhaguruka. Ku Banyarwanda turimo turashaka gutwara amahejo biracyashoboka ku munota umwe n'amasegonda ndumva arimo biracyashoboka ko umuntu yatwara Tour du Rwanda. Oya, ikintu dushaka cya mbere na mbere ni mayo joni yakwanga tukabona etape tukabona ibihembo rimwe na bimwe nk'igiremperi. Izi nzozi aba bahungu b'u Rwanda batangiranye ntabwo bashoboye kuzikabya nubwo ntako batari bagize ngo barwane inkundura. Mu gihe hari hasigaye ibirometero 2 ngo agace ko kuri wa gatanu karangire, umukinnyi w'umunyamerika Noah Granigan ukinira Wildlife Generation yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe waruyoboye itsinda ry'imbere, aza gutungurwa nuko abari bamukurikiye bamuciye mu ryahumye. Hanyuma umunya Ukraine Anatoly Budiak ukinira ikipe ya Terengganu Polygon yo muri Malaysia agera ku murongo usoza mu marembo ya Kigali Convention Center ari uwa mbere, yegukaniye intera ya Kigali Musanze akoresheje amasaha 3 iminota 35 n'amasegonda 21. Wa kabiri yabaye Nathanael Tesfazion umunya Eritrea wo muri Androni Giocatori yo mu Butaliyani, akaba yakoresheje ibihe bingana n'iby'uwa mbere. Umunyarwanda Eric Manizabayo bakunda kwita Karadio mu ikipe ya Benediction yaje ari uwa gatatu asigwa amasegonda 5 n'abakinnyi babiri ba mbere. Ku giteranyo rusange classement general umunya Eritrea Nathanael Tesfazion wo muri Androni Giocatori mu Butaliyani niwe wahise yambara umupira w'umuhondo mayo jaune. Ibirometero 714 na metero 400 bamaze gusiganwa kugeza ubu yabikoreshejemo amasaha 17 iminota 33 n'amasegonda 13. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Anatoly Budiak umunya Ukraine wo mu ikipe ya Terengganu Polygon yo muri Malaysia, akabarushwa n'uwa mbere amasegonda 6. Eric Manizabayo Karadio ukinira Benediction mu karere ka Rubavu niwe munyarwanda uri hafi kuko ari ku mwanya wa 10, akaba asigwa n'umukinnyi wa mbere iminota 2 n'amasegonda 15. Icyagaragaye muri aka gace ka Musanze Kigali nuko Axel Laurence umwe mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe ya B&B Hotels yo mu Faransa yavuye mu isiganwa mu buryo butunguranye nyuma yo kumva amerewe nabi mu mubiri. Kuri wa gatandatu isiganwa Tour du Rwanda riraba rigeze ku ntera yaryo ya 7 ari nayo ibanziriza ya nyuma. Abasiganwa barahaguruka Nyamirambo isaa 3 za mu gitondo berekeza Igicumbi, hanyuma bagaruke mu murwa mukuru w'u Rwanda basoreze ku musozi wa Mont Kigali. Ni urugendo rw'ibirometero 152 na metero 600. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha Perezida Joe Biden yagenye umwiraburekazi Ketanji Brown Jackson kuba umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu. Mu nama y'ibihe bidasanzwe Brussels mu Bubiligi yaherangije ibikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Yabaye kuri uyu wa gatanu abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaje ibihano bavuga ko bikaze bafatiye Uburusiya bitewe nuko bwateye Ukraine. Umwungere wa Eklezia Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara yo muri Ukraine. Twababwiye kandi ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika wasavye Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamakungu.
nshuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ibiganiro n'amakuru byaba bihagarariwe na Eddie Gwema, byashizwe hamwe na Nadia Ta. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza ihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.